Ndiri munezero gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka jewe ndakibashikiza nitwa NDIKUMANA. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, nkaba uno munsi nari ndongoye kuganira namwe ku cyaha c'ubusambanyi canke ubushakanyi. Ivyo rero ni ikintu numva shaka kuganira namwe uno munsi, kuko mpwemu Imana arahishura yuko ico cyaha kiriganjije cyane, si mu bapagane gusa n'abantu bitwa ko bazi Imana. Hari abantu benshi bagenda mw'ishengero baguma bagwa mu ico cyaha c'ubusambanyi, hari abantu bari mu mashengero akijijwe bari mu cyaha c'ubusambanyi, hari abakozi b'Imana bagwa mu cyaha c'ubusambanyi rimwe kabiri kandi ukamengo nibisanzwe. Hariho kugwa mu cyaha no kugendera mu cyaha, siko muvyumva. Hariho kugwa mu cyaha no kugendera mu cyaha. Hari umuntu ashobora kurira akavuga ati byashitse ndagwa mu cyaha c'ubusambanyi, yubatse canke atubatse akaba yaguye mu ico cyaha. Ariko hari abandi babigira akamenyero. Nagenda abwira yuko udatinya Imana icyaha kiragera ahantu uhakimenyera. Ubwa mbere w'igitangura vyaragutera ubwoba, ariko wamaze kukira rimwe kabiri ugasanga byamaze kubisanzwe. Ugasanga abo bantu babandanya baje mu rusengero, babandanya bakorera Imana, bari mu cyaha babamwo. Nagenda abwira yuko icyaha c'ubusambanyi gifise izindi nkomezi gusumba ibindi vyaha vyose, biratandukanye. Kuko icyaha c'ubusambanyi uri kucumura bwa mbere ku Mana, icya kabiri ucumura ku nzu y'Imana. Nje shaka kuvuga uno munsi gusa nta kindi. Uwo mubiri wambaye ni inzu y'Imana, c'est la maison de Dieu, le temple de Dieu, ingoro y'Imana. Ni nk'umuntu afise inzu akora anyumviriza, kumva wagiye muri vacances, kumva umuntu yaje mu nzu wawe kinjira agasambagura ibintu byose, amadirisha agakurako, imiryango akamenagura, ibiyo akamena, amarobine yose akayarandura, umuntu akabifilima akabikwereka ati raba inzu yawe mwe nimeze. Wo kumva umeze gute? Nimba wumva wo wabara n'umuntu akononeye inzu akayisambura akayonona, niko Imana ibabara iyo uri kurafata inzu yayo ari wo mubiri wawe ukaja kuwukoresha ubusambanyi. Ivyo rero njye nshaka twumve, kuko ndazi yuko hari abantu benshi banshigiye intahe bavuye mu busambanyi kubera bumvise ko iyo basambanye bariko baronona inzu y'Imana, kandi Imana irababara gose iyo umuntu yononye inzu yayo. Muri Korinto wa mbere igice ca 6 umurongo wa 16, 1 Corinthiens 6 verset 16 havuga ngo, mbega nimuzi yuko umuntu yifatanya n'umumaraya bacika umubiri umwe n'umumaraya? Kuko handitse ngo babiri azocika umubiri umwe. Benshi bazi yuko abantu bacika umubiri umwe, une seule chair, yari umugabo n'umugore. Oya, naho wogena gusambana n'umumaraya, uwo murongo uvuze ngo muri uwo mwanya yuko murasambana mwacitse umubiri umwe, une seule chair. Uvuga yuko amadayimoni ari umumaraya arashobora kwinjiramwo muri ico cyaha c'ubusambanyi uri kuronona inzu y'Imana. Kandi nico gituma kenshi abagabo bagenda mu busambanyi cyangwa abagore baje mu busambanyi barenga ibigo, usanga bazana imyuka mibi, amadayimoni menshi. Cyo gituma ukwiye gusengera ingo. Cyaha c'ubusambanyi cyaha kibi cyane. Umurongo wa 18 verset 18 avuga ngo, muhunge ubushakanyi, fuyez l'impudicité. Mwebwe muzi ngo murakijijwe, muruzuye mpwemu yera, nimugende kwigeza ngo ndazi yuko jewe nashobora kuba mu cyaha kubera nduzuye mpwemu yera. Jambo y'Imana avuze ngo hunga, fuye. Nuvuga yuko nimuje ahantu ushobora kugwa mu cyaha. Namambwira aba fiancé bako barategura imanza, bategura mariage, nimba atari umugore wawe cyangwa atari umugabo wawe, si vyiza ko mugenda ahantu hiherereye muri babiri mwenyene, kuko murakundana kandi mwambaye umubiri. Genda ahantu hagaragara. Niba mushaka gupanga mariage, kukundana, nimugenda ahantu public, mugenda ahantu bababona, mugende muri restaurant, mugende ahantu hanze, mugende muri parke, ugende ku muziramutsi wabo bababone. Nimuje ahantu hamwe nyene, kuko muzamuhaye umwanya satani. Wewe ushobora kuba wifata mbwa ntuzi uwundi ko ashobora kwifata. Cyo gituma mukwiye guhunga icyaha c'ubusambanyi, kuko ngo uko icyaha c'ubusambanyi acumuye ku Mana kandi acumuye ku mubiri wiwe ariyo nzu y'Imana. Murongo 19 verset 19 ngo, nimuzi yuko umubiri wanyu ari inzu ya mpwemu yera ari muri mwebwe. Nuvuga mpwemu yera, Imana iba muri iyo nzu. Uwo mubiri wawe ni inzu y'Imana. Ntushobora kuwukoresha ivyo ushatse, ntushobora kuryamana n'umuntu uwo wese. Nimba muryamana n'umuhungu atari umugabo wawe, uri kurahumanya, uri kuronona inzu y'Imana. Nimba uryamana n'umuhungu nawe uri umuhungu, uri kuronona inzu y'Imana. Nimba uryamana n'umukobwa nawe uri umukobwa, uri kuronona inzu y'Imana. Umuntu wese rero yaba azi Imana atazi Imana ashaka kwihana kuri ico cyaha, afukame ahamagara Imana, wezwe kugira ndiho aguha inkomezi zo kubohoka kuri ico cyaha. Uhamagare kuri 76 plus 257 76 11 11 73. Aba muri Amerika cyangwa muri Canada ushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.
ubu tugeze mu cya kabiri ni ukuvuga umwanya w'inyigisho. turarangiza kwiga ku kete Pawulo yandikiye abanyefeso. tumaze iminsi itari mike tuko turavyiga kuko ni vyinshi twize. tumaze amezi 3 atakindi tuko turavuga kuko ni kete rimwe ubutunzi bwinshi cyane ishengero rikeneye. niyeza ko abayikurikiye kuvitangura murazi ko twize bitari bike. icyambere twamenye ico turi muri Kristo, turamenya aho duhagaze muri Kristo mu buryo bw'imhemo, turatahura intsinzi Yesu yaronse nico twebwe turi ico turi kubera abamwizeye, abapfanye nabo bakazukana nabo, ababatijwe mu mazi menshi bagapfana na Yesu bakazukana nabo, ko bicaye iburyo bwa Tata hejuru y'ubukuru, y'ububasha, y'ubushobozi, y'ubwami, domination, autorité, puissance, dignité. Ivyo twarabisomye kandi turumva cyari ico inyifato. turabona inyifato dukwiye kugira mu gakiza. twarabonye impanuro kubereka abubatse, abagabo, abagore, abana. Pawulo yabwiye abantu bose, yaba abagore hari impanuro zabo, yaba abagabo hari impanuro zabo, yaba abana hari impanuro zabo, yaba abakozi hari impanuro zabo, yaba abakoresha hari impanuro zabo. twize ibintu atari bike. hanyuma mu nyuma turiga ingene dukwiye kugwana ibigwanishwa dukeneye kuri 6. sindabisubiramwo vyose. nimba uri mushasha ugene muri archive ugerageza kubikurikira, ukora 6 uvyambare vyose. ikindwi nje nako navuga ejo, ikindwi nuko batakivuga nk'igwanisha ngaha, je niko navuga yuko nahishuriwe ko ari kigwanishwa. ni mu Banyefeso 6:18 batwereka amasengesho ko tukwiye gusenga mu mwanya wose mu buryo bw'imhemo, kandi tukabera amaso, kandi tugasenga dukobeje avec perseverance, kuko amasengesho ni intsinzi. ntushobora kwambara igwanishwa vyose udasenga, nta ntsinzi uzoronka. intsinzi oboneka mu gusenga. hanyuma 18 barangiza bavuga ngo musengere abera bose. abera navuga bakijijwe. dukwiye kwiga gusengera abakizwa, abakozi b'Imana barakeneye amasengesho. ku munsi wa mbere muri Kanguka kenshi ndakunda kubwira abankurikira, namavuga ati mudusengere muri Kanguka, musengere kipe Kanguka. ndavuga ni musengere kugira nshobore gukora ivyo mpamagarirwa gukora. ari abumva ngo umukozi w'Imana asaba ngo amusengere ngo ni intege nke, ariko ababivuga nuko batarahishurirwa ubushobozi bw'amasengesho. Pawulo wenyene yakorandikira abanyefeso, musomye umurongo wa 19 verset 19, ubwa mbere babwiye ngo basengere abera bose. hanyuma umurongo 19 asaba wenyene bamusengere. mwibuke yuko agitangura yandika avuga ko abasengera n'abanyefeso n'abafilipi bose uzobona yuko abandikira yuko abasengera. hari igihe avuga ati ndabasengera, ndavuga amazina yanyu ku rurimi rwanje, amazina yanyu yama ku rurimi rwanje. ruvuga yuko Pawulo yarasengera amashengero cyangwa amatorero yose. ariko nubwo yabasengera, hageze ahantu umurongo 19 wenyene yisabira ubwiwe amasengesho ati munsengere, priez pour moi, munsengere kugira igihe nugure akanwa mvuge ivyo nkwiye kwivuga n'umwidegemvyo, mvuge amabanga y'ubutumwa bwiza, ariko nayavuge n'umwidegemvyo. nuvuga yuko ndabivuge nkuko nkwiye kubivuga. nuvuga yuko hariho ijambo afise no guhishurirwa n'ijambo azi, ariko agiye kubivuga Satani ashobora gucamwo. hari igihe kurigisha je namana basa munsengere cyane cyane abigisha. jambo ry'Imana rivuga ngo abantu bose ntibigishe. si bose bahamagariwe kwigisha niko jambo ry'Imana rivuga, kuko abigisha bazobazwa vyinshi. iyo kurigisha Satani aratera izo nyigisho, agazanamwo n'ibintu utari kuvuga, cyangwa ukabivuga nabi, cyangwa ukabivuga mu buryo abantu bavyumva nabi. nico gituma inyigisho ni ikintu gikomeye cyane. mukwiye gusengera abigisha, mukwiye kunsengera kugira nigishe ivyo nkwiye kwigisha, kandi abivuge uko nkwiye kubivuga. niko Pawulo yavuze ngaha, uko akwiye kubivuga. arabizi, yarahishuriwe, ariko ageze kubivuga yuguruye akanwa, hari ibitero vy'amadayimoni bisako musengera. rero nico gituma rero mukwiye kunsengera. nama ndabasaba amasengesho, kuko nzi yuko amasengesho yanyu azonshoboza kuvuga ivyo ndiho ashaka ko mvuga. nivyo Pawulo avuga ngaho umurongo wa 20 arangiza avuga ngo ndabivuge shikamye avec assurance comme je dois en parler, nkuko nkwiye kubivuga. mwene majambo arashobora kubivuga uko atarakwiye kubivuga. na jewe ndashobora kubigisha ibintu nkabivuga uko ntari nkwiye kubivuga, ariko kubera amasengesho yanyu agiye hamwe mugansengera, nzoshobora kubaha ivyo mpwemu w'Imana mwuka wera yampaye, nkabivuga uko nkwiye kubivuga. hari abantu batanga inyigisho z'ukuri, ariko bageze kubivuga bakabivuga mu buryo batakwiye kubivuga. ugasanga rero ko babivuze mu buryo batakwiye kubivuga, abantu bavyakiriye nabi, babitahuye nabi. Satani agaca agendera mu bantu, bagaca bafata ibintu atavuze bakagendera mu bitari vyo. nico gituma rero mu kubigisha harakenewe nico novuga assistance, gufasha
gufashwa na mpwemu yera, harakenewe kuzigamwa, harakenewe amasengesho atuma umwigisha atanga ivyo akwiye gutanga uko akwiye kubitanga. Ivyo rero bisaba amasengesho. Nico gituma Paulo yasabye amasengesho. Mbega Paulo yarasenga canke ntiyasenga? Yarasenga. Kumuri yasenga kubasumba abanyefeso, ariko nubwo asenga arazi yuko akeneye amasengesho y'abandi. Nanje ndakeneye amasengesho yanyu. Hano rero ni inyigisho irangiye, nise ko ari ikintu kidasanzwe mwungutse kandi mubisangize n'abandi. Mwibuke je umunsi wo gusengera abagwaye. Ku munsi wa mbere tuzotangura iyindi nyigisho nshasha. Mugire weekend nziza.